Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho umugambwe uri ku butegetsi wamaze kwigaburamo imirwi ibiri, ariko igiteye ubwoba muri iyo mirwi ibiri yigabuye muri CNDD-FDD akaba nta murwi n'umwe ushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabaganze ibintu ko agomba gukurwa ku butegetsi kuko biboneka neza ko atamurundi n'umwe ukimufitiye icyizere, abandi bakavuga ko hagomba kugaruka intwaro ikomeye cyane ishingiye ku gikenye nk'uko byari bimeze ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we watumye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD utakaza ijonja n'ijambo wahoranye imbere y'abarundi. Benshi bakanemeza ko mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 hari akarwi gakomoka muri CNDD-FDD kari gukora ibishoboka byose kugira ngo kazatsindishe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, amaze bose bahita babihirikira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ku rundi ruhande akaba hari gukora ibishoboka byose kugira ngo bazatsinde amatora, ariko nanone bayatsinde batari kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye biteye ubwoba kandi bihambaye biri kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa. Hakaba n'amakuru avuga ko ibibazo by'umutekano biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose biriko birakomoka ku karwi kamwe kari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido y'amakuru. Ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanika ko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Hagize iminsi hibonekeza imvugo z'ibihushane hagati y'abategetsi bakomakomeye mu mugambwe CNDD-FDD, aho abategetsi bo hejuru bavuga bemanga ko hari abarundi binyegeje mu mugambwe akaba ari bo batoba ubuzima bw'igihugu. Benshi bakemeza ko ibi bintu biriko biraba kandi ari ukuri gukomeye cyane, kuko abategetsi nka bose bari mu gihugu c'u Burundi bakomoka muri CNDD-FDD bose ntibakishigikiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Dufatiye ku mvugo zitandukanye z'umukuru w'igihugu, aho amenera inda ku rukumu akavuga abarongoye ibisata bikomeye bya leta bimonogoje mu gusahura igihugu, hakagera aho ashavura cyane akifuza kubashorera ngo bajanwe ku bibuga bagaragazwe ko ari barutumwa ko mu busuma, ahandi akaboneka abatuka ibitutsi bikomeye ageretse ko kubavumagura. Ibi byose nyine bikaza byerekana injyane zikomeye cyane ziri muri CNDD-FDD, kandi bikaza byerekana ko abagumyabanga nka bose batagishikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi ishavu ryabo rikaba ryariyongereye nyuma yaho Bob Rugurika atangaje amakuru y'agacamurwe akerekana ko abagize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza harimo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yusurwa n'umushiranganje wiwe wa mbere General Ndirakobuca Gervais, aho nawe mu mvugo ziwe akara cyane avuga abantu bariko barasahura itunga ry'igihugu. Ubuherutse yatanze itegeko kushira hamwe anajesari rijejwe kwegeranya umwimbo w'ibigori ko mu minsi mike boba bahaye abanyagihugu bashoye ibigori amafaranga yabo, ariko n'ubu nta cabaye. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake
bavuga ko abategetsi bose bakomoka muri CNDD-FDD ari abo gusamaza abanyagihugu, mu by'ukuri bose ari bisuma byo ku rwego rwo hejuru, kuko biratangaje kugira ngo umushikiranganji wa mbere umukuru wa leta avuge ikintu ariko ntikigere kijya mu ngiro nk'uko n'umukuru w'igihugu akunze kubigenza, akagaragara imbere y'abarundi avuga amajambo akomeye, benshi bakizera ko hari icyo agiye guhindura ariko bagategereza bagaheba. Benshi barundi bakabona ko atamizero bagifitiye mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hariho bamwe mu barundi bo bavuga ko izo mvugo ari izo gusamaza, bagire ko hari ibigiye gukosorwa kandi nta na kimwe kigiye gukosorwa. Ariko inkuru zitasanzwe twaraye turonse tuzihawe n'umwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, zivuga ko mu mugambwe harimwo impande ebyiri zihanganye ku ruyeri no ku rwenge ntangere, kandi ikibabaje kinateye ubwoba nuko muri izo mpande ebyiri zihanganye ataruhande na rumwe rushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Bose intumbero yabo niyo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, nubwo hari ibyo batariko barumvikanaho. Umurwi wa mbere waba ugizwe n'abategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD, harimwo ibihangange mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD. Abo ngo mu nteguro zabo bashaka gusubiramwo umugambwe CNDD-FDD ukubakwa hisunzwe ibyapfundikiwe Igitega muri 2024, ariko nanone bakawubaka udashingiye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bamaze kubona neza ko abamaramaza kandi bakabazi neza ko atamurundi n'umwe ukifuza ko yagumya kurongora igihugu cy'u Burundi, bivanye n'ingorane abarundi barimwo zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba, kandi zose zikaba zaraje ku butegetsi bwiwe bikaboneka ko ataninyishu afise. Ngo rishusho bashaka guha CNDD bifuza ko byobafasha gusubiza ijunja umugambwe ku buryo usubira guhurumbirwa n'abarundi benshi, bakawinjiramwo atagahato kugira ushobore kumara ikindi kiringo kirekire ariwo uramuswa igihugu. Ariko nanone bakabona batashoboka igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akiri umukuru w'igihugu. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru avuga ko hari ibihangange bikomeye cyane byo mu nzego z'umutekano, harimwo nka Silas Ntigurirwa ndetse n'abajenerali bakomeye cyane, harimwo Prime Niyongabo na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, bagerageje gukorera coup d'etat Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko igahagarara kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabimenye hakiri kare, bigatuma hari ibyo akora bituma ayihagarika, ariko nanone uwo mugambi ukaba utarahagaze. Amakuru avuga ko urundi ruhande rugizwe ahanini n'abavuye mu yindi migambwe binjiye muri CNDD-FDD ku kiringo ca kabiri ca Nkurunziza. Abo nibo Nkurunziza yakoresheje mu gutera akajagari mu gihugu, bari mu mwambaro w'umugambwe kugeza aho CNDD isigara imeze nk'umugina waritswemwo n'ibinyamushinya. Bikaba byafashije Nkurunziza gushiraho intwaro ya Ryogora duhure. Abo nabo mu mugambwe uri ku butegetsi nabo barimo, ariko icyo bashize imbere ni ukugumya kudurumbanya igihugu, kandi bakagumya gukoresha igikenye ndetse no kugumya kwihariza ubutunzi bw'igihugu. Abo ntago bari muri babandi bashaka gukomeza umugambwe, ahubwo bari mu bashaka kuwusambura ku buryo bukomeye cyane, bawuhereye ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Nkurunziza nawe yaciye aha uburenganzira abacengero biwe bwo kuyora icirwa ifaranga cose aho kibarizwa mu gihugu. Iki kiraharuro ca Nkurunziza cyo kurekurira amasibu mu bigega by'igihugu, yifuza ko uzomusubirira bizomugora gutunganya ubutunzi bw'igihugu kugeza aho abarundi basabira ko Nkurunziza agaruka ku butegetsi. Arico gituma yaguma avugira mu migani ko bazomwibuka kandi ko bazamukumbura. Inkuru zivuga ko Ndayishimiye nabo bafashanya bamaze gushikira amabanga basanze ibara ryaraguye. Hariho abantu bariko barasakuranwa itunga ry'igihugu. Agize ngo aravuga bagaca bamwagiriza ko atariko agira mu makanda ya sogokuru yamugize Samuragwa. Abo basuma bo ntibamenya ko ibyo bariko barakora ari ibiharuro Nkurunziza ari afise, bo bikwiye ko kwari ukubashimira, bo bibwiye ko kwari ukubashimira ku byo bakoze mu kumugira umwami w'amahoro. Nico gituma mukomyakomye cyangwa se umuvuzeho wese bamufata nk'umwanzi. Uwo mutegetsi avuga ko abo bantu bageze aho bafata umukuru w'igihugu nk'umwanzi wabo, kuko
bamwagiriza ko ariko arabaturubika yitwaje ko Nkurunziza atakiriho, ngo abaterekwa Ndayishimiye bamenyekanira ku mwambaro uriko ishusho ya Nkurunziza, abo bita ko ari ba Samuragwa canke se abo cavunye, kandi muri abo hakaba harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo uterekwa na gato Perezida Evariste Ndayishimiye, ukunze kuvuga ko ataco adefanda kandi akunda kuvuga ko n'ubundi no ku rugamba yari umutunyi ataco yarashoboye. Uwo mutegetsi avuga ko ingingo ziherutse gufatwa n'urwego rukuru rw'umugambwe CNDD-FDD bikabera mu ntara ya Ngozi ngo harimwo ubutumwa buvuga buti umugambwe CNDD-FDD wahambiwe Ingozi mu mwaka wa 2007 none uzukiye Ingozi mu mwaka wa 2024. Hacatanguzwa isekeza ryo gusigura izo ngingo kugira bazitahure byanga bikunda. Inkuru zibandanya zivuga ko kubera bizwi ko hari abashobora kutemera ibyapfunditswe n'urwo rwego, haciye hashirwa ko itegeko ridasanzwe ko umunyamabanga atazokumvira umukuru w'igihugu azoca ahagarikwa mu mabanga y'igihugu n'ay'umugambwe kugeza igihe azoboneka ko yisubiyeko. Ariko iryo tegeko impamvu barishizeho nta yindi ni ukugira ngo barinde abo bashaka gusambura igihugu bahereye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe. Benshi bakavuga ko abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bari mu nzego z'umutekano ari bo bazabyikorera, akaba ariyo mpamvu bavuze ko atamugumyabanga wemerewe gusuzugura umukuru w'igihugu. Intambara y'ibanga muri CNDD-FDD kandi ikomeye cyane ishobora gusiga isambuye Uburundi bwose, na rijya benshi bavuga ko Uburundi bwamaze gusambuka. Ukurabana ayingwe kw'izo mpande zibiri biriko birafata iyindi ntumbero y'ubukozi bw'ikibi. Amakuru dufise avuga ko umugwi w'abagumyabanga badashigikiye Ndayishimiye ari batanguye gukwiragiza amakuru avuga ko umukuru w'igihugu atazi kuvuga ijambo kigorogoro, adashoboye no gufata ingingo. Hageraho batangura gutanga amakuru mu batavuga rumwe na CNDD-FDD kugira babafashe kunaniza leta. Aya makuru iperereza ry'u Burundi ryarayamenye, niho ryaca rihurungikira icegeranyo cibanga umukuru w'igihugu ko baronse amakuru akomeye ko hariho abagumyabanga bariko barashaka gutsindisha umugambwe CNDD-FDD baciye mu wundi mugambwe bahanganye. Izo nkuru zibanga zivuga ko umugambwe ari seneri, arico gituma haciye hashirwa ko mu ngiro igihutihuti kwaka ingufu uwo mugambwe nk'uko byabaye, bakawaka umushingamateka Gatorwasa, kuko n'amakuru ahari iperereza ryakoze mu banyagihugu riremeza neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora guhagarara imbere y'umushingamateka Gatorwasa. Akaba ariyo mpamvu byanze bikunze bakoze ibishoboka byose kugira ngo basambure uwo mugambwe kandi bace intege bikomeye cyane umushingamateka Gatorwasa, nuko biboneka neza ko byamaze kubata kuw'amazi. Uwo murwa w'abagumyabanga ntiwakoze ibyo gusa, bivuga ko wateguye ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gukora ibitero bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Abatari bake baribuka ibitero byahitanye abanyagihugu bari mu Kigandaro, ahandi hakicwa abana, abatama n'abakecuru. Mu mwanya wa mbere hariho abashatse kubyiyitirira ariko ntibyatahuye kuntu umuhari urwanya ubutegetsi kugira utabare abanyagihugu ariwo uhindukira ukica b'abanyagihugu nyine, basanga baguye mu mutego wa mucezo wa ndani. Uyu munsi hageze aho haboneka ibitero bya grenade ziterwa ibyuma by'umuyagankuba bya Regideso kugira umuyagankuba ubure rwose bicavuze Ndayishimiye, canke zigaterwa abanyagihugu bariko barataha. Uwo murwi w'abagumyabanga bashaka kutuza Ndayishimiye bifuza ko abarundi bashegeshwa n'ubuzima bugoye buherekejwe n'umutekano muke, ku buryo mu matora yimirije CNDD-FDD ibura amajwi baca babyeregeka kuri Neva ko ari we ariko atsindisha umugambwe baronke uko bamwikurako. Ni intambara y'ibanga iriko iba muri CNDD-FDD mugabo badashaka ko ibivugwa hejuru. Nico gituma bahisemwo kwama babigereka ku gihugu c'u Rwanda cyitekaniye kidafise aho gihuriye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira avuga ko leta y'u Rwanda n'umugambwe FPR
bazi neza ibibazo umugambwe CNDD-FDD ufise hagati muri wo. Nico gituma ibyagirije byose bivugwa n'abategetsi b'u Burundi ku Rwanda ata gaciro bihabwa, haba mu Rwanda canke mu karere, nk'uko biriko biravugwa n'abari ku ruhande rwa Ndayishimiye ngo ibyo gukura abategetsi mu mabanga canke kubafunga byace bihagarikwa kubera ico kibazo c'abashaka gutsindisha umugambwe mu matora. Ariko ngo inyuma y'amatora hari isekeza ridasanzwe umukuru w'igihugu na leta bazokora na rirya inzego nyinshi zizoba zigabanyijwe. Ariko amakuru ahari nuko izo mpande zombi zihanganye rwose, nta na rumwe rushaka Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi urwo ruhande rushaka gusambura umugambwe CNDD-FDD rukaba ari narwo rufise imbaraga nyinshi cyane, kuko muri ino minsi murabona neza ko abarundi bose bamaze kwihebura, ata murundi n'umwe ugikeneye gutwarwa na CNDD-FDD. Akaba ari nayo mpamvu abo bashaka kwisambura bagize ingufu nyinshi cyane. Ariko abategetsi bari mu nzego z'umutekano cyane cyane abarwanye muri FDD bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babanze bashire Ndayishimiye ku ruhande, amaze abarundi babone ko ibintu bigiye guhinduka, kugira ngo bongere bahe ingufu umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Ariko benshi mu barundi bakemeza ko n'ubundi igihugu kitazakira mu gihe kizaba kigitwarwa na CNDD-FDD. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.